Ndabaramukije ndababwira bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye mu gihugu cyacu Burundi ndababwira bwakeye canke mwiriwe canke bon après-midi canke bonjour bivana nuko ubushaka kubyumva ni MC Benita nko mwamaze kubyumva kwijwi nkabandi kumwe n'umusesanguzi muri studio zacu reka ndamuhe ikaze kugira ngo aturamukiriza abakunzi ibindi birabandanya mu nyo karibu cyane urakoze cyane kwikaze umpaye reka ndamutse abaye kwadukurikirana amahoro y'Imana akomeze kubana nawe yego urakoze cyane iyo mumaze kutubona canke se kubona umusesanguzi muri studio zacu tadufise ibintu byinshi tumubaze dufise ibibazo canke dukeneye kumenya amakuru amwe bayagiye aravugwa muri kano karere kacu cyane cyane ku nkuru ziko zigenda zivugwa ku ntambara canke se kuri ko bibera muri kano karere kacu uyu munsi rero nkabafise ibibazo nifuza kukubaza canke ibintu nitwifuza kumenya n'abandi baba bariko baradukurikirana uyu munsi turifuza kumenya tumaze iminsi tubona hariho intambara canke se imyamamazo nk'uko benshi bayibona mu gihugu cya Tanzania imyigaragambye kwanza ijyanye n'imigumuko ego n'imigumuko bien sûr kuko iriko yagiye mu mvu yo kugwanya ubutegetsi bwa Samia Suluhu no mugambwe wiwe uyu munsi tukaba turiko turabona manifestation yongeye kugaruka bushasha twabonye ko yahwamye gatoya bikaba byariko biriko birahera biriko bigana bija hehe ubu uyu munsi twitegiye iki kuri Tanzania mutangaza makuru urakoze cyane kuri ico kibazo je mba nkunda iyo nje imbere ya kamera nze mvuga ibintu bikeya mugabo umuntu nyina abitahure neza cyane ese mbashaka ko nze ndagira ama repetition ibintu mba naravuze yego rero uyu munsi ndumva ko hariho ama verite ngomba kubahereza hariho ama verite ukuri ngomba guhereza abantu bariko badukurikirana kumbure kutamenyekanye ata leta nimwe izo bibabwira yaba leta ya Tanzania yaba leta y'u Burundi canke yaba leta ya Kongo canke y'u Rwanda canke ya Kenya nama verite ngiye kubabwira namakuru novuga y'ubutasi canke ndabita nama revelation kubera ko ndazi ko ibintu ngiye kuvuga ari ibintu bihambaye kumbure bizonasohora Tanzania nko kubivuze twasuye kubona imigumuko yatangwe kandi gushasha kandi mu byukuri imigumuko yatanguranye inguvu nyinshi cyane gose iyi migumuko ikaba isubiye kandi mu gihe twabonye nako President Samia Suluhu yaramaze kurahirira kongera gutwara igihugu cya Tanzania ni manda yiwe ya mbere yarahiriye agiye gutwara Tanzania mugabo abamugwanya bakomeje kuba benshi nakunze kubwira abantu ati ijya migumuko muri Tanzania ni kopie kore byabaye mu Burundi kandi ijya migumuko muri Tanzania ntahitaniye n'intambara ya Kongo nubwo abantu bamwe n'abandi batariko barashaka kuntahura ndashaka ndabereke impamvu dabo ijya migumuko muri Tanzania yabaye hari abazi yuko ijya migumuko yahabaye kugira ngo biyamirize ubutegetsi bwa Samia Suluhu nko babivuze hamwe n'umugambwe wiwe gusa ni c'est vrai bagomba bari kubiyamiriza CCM na Samia Suluhu niwe biyamiriza mugabo kumuyamiriza bifise handi hantu byavuye bifise cyabitumye none bona musesanguzi utaraja kure ugomba bisanisha kuko tuzi neza yuko u Rwanda rwateye Kongo kubera yuko ubutare bwari buriyo bakitwaza yuko bari bagiye kurondera abavuga ururimi rumwe nabo bagiye guharanira gateka kwabakoresha mu Kinyarwanda neza cyane eske uyu munsi bahariho hari ubutare muri Tanzania byo tuko akaja muvuze niho kandi ama confuse saka bo Tanzania byose yari ubutare kandi na bwinshi mugabo impamvu mvuze ko ngiye gusanisha kwerekana nuance isano riri hagati y'izi ntambara ziri muri iyi migumuko muri Tanzania n'intambara ziri muri Kongo sivyo uti ni kubera iki izi ntambara ziri muri iyi migumuko muri Tanzania twarabyerekanye ibitangabo byinshi n'imigumuko ubwa mbere ishingiye kuraba yuko bogabanura inguvu z'abarundi z'igisirikare cy'u Burundi ziri muri Kongo ku butaka bwa Kongo ku butaka bwa Kongo hari inguvu nyinshi cyane gose z'abarundi zatumye
imigambi y'izinyeshamba M23 isa n'iyihinduka kandi mu buryo butunguranye kubera ko ntibari bazi yuko igisirikare cy'u Burundi gishobora kubabera intambamye. Ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi baragisuzugura bagifata nk'uko bakivuga ku mbuga ngurukana bumenyi. Ntibari bazi yuko umuntu kugira amenye Burundi bisaba yuko aburunguruka. Baraburungurutse rero bagiye gusanga Burundi atabwo boshobora. Niyo mpamvu ubona muri Tanzania batanguye imigumuko. Gutangura imigumuko muri Tanzania uti rero bimeze gute? Ndagoma ndamenyesha yuko izi nyeshamba za M23 zirafise abo no kwita abatekinicien de guerre. Zikagira nabo no kwita abalaborante. Sivyo? Donc barafise abantu baja muri laboratoire. Baketudia kimwe n'ikindi dukoze iki kizaniki, dukoze iki kizaniki, dukoze iki kizaniki, batora solution bagaca bagihereza abatekinicien de guerre babo. Baje abatekinicien nabo bakabicijya nino bakabona kubishikiriza bari ku mirongo y'urugamba. Ibi rero barabonye yuko ntibipasa, ntibashobora gupasa ku butaka bwa Kongo still Burundi bugifise ingabo muri Kongo. Baca babona yuko inzira ishoboka yuko bashobora kwafonsa nuko Burundi babuca intege. Inzira nayo imwe ishoboka kugira ngo babe boca intege Burundi, c'est bel et bien que Tanzania ibaha inzira. Baciye baprosha leta ya Tanzania, leta ya Samia Suluhu, baramusaba si tu veux la paix, ukaba ukeneye yuko Tanzania yanyu iguma na mahoro, ntuhirahire ngo urungike ingabo ku butaka bwa Kongo. Ibi ni bimwe nababwira anama verite abantu batazi kandi n'amareta yacu atazopfa navuze. Tanzania yari sanse kurungika nayo ingabo muri Kongo co kimwe na Afrika y'Epfo. Bakagenda nk'abasirikare ba Tanzania bakaja gufasha FRDC gutuza M23 nka kuno abarundi babikoze. Kandi ntituze ngango tubeshanye ngo leta ya Kongo ntavyo yasabye. Leta ya Kongo yarabisabye Samia Suluhu. Yego. Cha bigenda gute? Samia Suluhu amaze kwakira ico gisabo aca abona pression y'izinyeshamba za M23 bamubwira tukihenda ukarunka ingabo ku butaka bwa Kongo. Tanzania natwe turayidestabiliza. Yego. Samia aca arahesha. Mugabo mu guhesha kose Samia yatanze ama pretext yuko arindiriye amatora abanza avemwo asubire kongera gutogwa aca abona gufata ingingo nka president zo kurungika igisirikare ca Tanzania ku butaka bwa Kongo gufasha FRDC. Donc izo mvugo yakoresha nuko yarasanzwe azi neza ico bavuganye nabande n'aba M23 bari babivuganye. Mugabo ntitwirengagize yuko ni inama nshinga amateka ya Tanzania yari yaranse yuko ashobora kurungika iki abasirikare ku butaka bwa Kongo kubera Kongo ntaco baja gushabokora muri Kongo, nta nyungu Tanzania ifiseyo. Samia Suluhu ivyo yanse nivyo yagiye kubona. Bamuteye ubwoba yanka kurungika abasirikare kuja gufasha FRDC. Baca bibaza yuko kumbure bamufise kubera ko yanse kugira iki gutwara abasirikare ku butaka bwa Kongo. Noneho baca bamuha yindi exigence, ukaba ukeneye ko Tanzania muguma muri gihugu gituje. Cette fois duhe inzira duparvene kuronkaho duca kugira iki kuja kwataka za Kisangani muri Kongo, zya ntara zikora kuri Tanganyika hamwe n'igihugu cy'u Burundi. Hariho niho novuga ko bari bagonze umwamba. Buriya aba bantu muri nature yabo tuze tukibavugako umubantu muri nature yiwe c'est vrai mutera kwivuna. Mugabo biragoye kuzobona umubantu aza kugusotora cyangwa umubantu aguprovoka ngo akurenganye. Wapi? Umugambwe CCM bamaze kumva ko bagomba gutanga inzira kugira ngo izi nyeshamba za M23 zironka inzira zica mugira ngo zatake
zya ntara za Kisangani n'ahandi hamwe n'igihugu cy'u Burundi baciye babara ravuga ati aho negative ntidushobora gutanga inzira yo kujya kudestabiliza uburundi no kuja kugira iki kudestabiliza Kongo aho ni mubage mwifasha niho bacamushirako pression burya ibi byabaye byose Samia yarabize yarazi yuko bategerezwa kumutembagaza tu ku butegetsi kuko bamubwiye bati okay utwimye inzira it's okay reka rero nako dukora iki ico dushaka wibaza yuko ahuri ari ubwenge n'inguvu nyinshi abatanzania mufise oh c'est pas vrai niho bace bagira iki banegosia umuopoza wa Samia Suluhu Tundu Lissu baramunegosia kumwe vyagenda kuri Havyarimana na Kagame mwibuke ko Havyarimana bamunegosia dufashe uduhereze Kongo umubreverse uyu Marshal Mobutu Sese Seko president wa Kongo Havyarimana ati negative ntigikunda jewe iryo kosa ntajyo nokora okay baca banegosiande Kagame ati twative le pouvoir ukende gutwara Kongo u Rwanda ukatwemera yuko tudufasha gukuraho Mobutu turagukuriraho Havyarimana Kagame ati jewe ntaco bitwaye mwaraho nyingene indege bace bagira iki bayikorora Kagame ashikira le pouvoir nawe cyo yakoze iki atanezereza abapatro biwe Mobutu aramugira aramukura ku butegetsi ahashira uwo bumvikanyeko ibi rero niko byagenze no muri Tanzania kwa Tundu Lissu hamwe na Samia Suluhu Samia Suluhu amaze kwimana inzira n'umugambwe wiwe bace banegosia Tundu Lissu ukeneye le pouvoir turakwemerera turagufasha kumwirukana Samia hamwe na systeme yiwe mugambwe wiwe mugabo a condition turaguha le pouvoir uduhe inzira yiki yo gushika Kongo no mu Burundi Tundu Lissu ati don't worry ivyo jewe ni munyere le pouvoir ibindi je m'en fiche niho rero bace bagira iki mu buryo butunguranye baciye bikora kuri ya mikangara baforma narabwiye yuko ibihugu by'abarengero hari ukuntu byamaze gukereya novuga imigwi myinshi iterabwoba hano muri Afrika muri East Africa murazi yuko RDF ari umugwi wabo bakoresha iyo bashatse kudestabiliza hamwe n'ahandi bace bikora ku mikangara yabo bateguye kugira ngo bagire iki bace mu nzira ya manifestation bashobore kugira iki kuraba yuko batembagaza uyu Samia Suluhu ibi ntabwo ari manifestation gusa bateguye na coup d'etat buriya yari sanzwe irimo narababwiye yuko igihe Ubufaransa butumiye ko abakuru b'ibihugu batandukanye bano mu karere kiriya gihe hari hateguye coup d'etat nuko bamwe n'abandi badashaka kuba bavyemera niki kiriya gihe hari hateguye coup d'etat yuko Samia Suluhu Kongo Burundi baca bahirika ubutegetsi bijya byateguwe mugabo kubera ko Imana ikunda abayo buriya hari ukuntu abantu bigira bamesha bakibaza yuko basomye ubumesha Imana iri gentil honnête mugabo nawe yashatse kugaragaza méchanceté yawe ari gihe nawe nyene irabukundi ko ntibigenza Imana ikikorera mu bantu bayo baradevoir amasecret hakiri kare amacoup d'etat aca agenza gute aburizwamo niyo mpamvu mwace mutanga kubona rero habaye impinduka cyane hano mu gihugu ca Tanzania kubari mu myigaragambye kuri uyu munsi rero twabonye indi myigaragambye gushasha indi myigaragambye mu by'ukuri kandi nayo nyene yazanye inguvu zidasanzwe ariko imbere yo ko ndababwiye kuri imyigaragambye ngira ngo abatari bake mwabonye kumugangurukana bumenyi aho leta ya Tanzania yatangaje mu bantu barenga ibihumbi 9 bamaze gufatwa bari mu myigaragambye yatangaje yuko abarenga ibihumbi 7 atari abatanzania ibi rero ibi je natangiye kwivuga berebye hakiri kare n'ubwo ndabisubiremo iyi myigaragambyo ntabwo yigeze itegurwa n'abatanzania wapi Tundu Lissu arafunzwe mugabo ahari akaguru kare ku kandi
arazi yuko bamaze guheza amatekinike baramaze gutekinika abaraborante baziyanye shamba barakoze ivyabo ubu hariko harakora abatekinisiye de guerre aha Tunduriso aho ari mwibohero akaguru ageretse ku kandi azi neza yuko agomba ave mwibohero acaza kuba president de la République. Ibi niko vyateguwe ibi niko bisanzwe biri ariko rero ndabwira ikintu kimwe ndakunze kubivuga n'umwe ndabisubiriyemo hari ukuntu menga bano barengero bari komande umenga n'amahobo ntabwo baje bahinyu nkoshi imvugo bahinyanyura cyane imikenyero baba bakoresheje mugende mu birabe uko babikoze kuri Kagame na Habyarimana niko babikoze kuri Tunduriso hamwe na Samia Suluhu uko babikoze mu Burundi 2015 niko baje kubikora muri Tanzania 2025 nukuvuga umuntu amaze gukurikirana uburyo bano bino bigo by'abarengero n'abakozi babo ibi by'u Rwanda Uganda n'ibindi bakora iyo bakoze kimwe directement acabona neza mu buryo onovuga bworoheje igice kiza gukurikira nivyo nari ngoma ndakubaza ati ko ari ibintu biguma biza ari copie code est-ce que urabona ko Samia Suluhu hazo bisohokamo amahoro cyane gose Samia Suluhu yaramaze kwisohokamo amahoro ariko imyigaragambyo yasubiye kuba bushaka ahubwo gusa ico nobwira bari mu myigaragambyo n'ubu wanashaka nuko ntibazi ibyo barimwo yego bariya nibimazi bigomba gutangwa n'amasacrifice Samia Suluhu impamvu mvuga azobisohokamwe amahoro ni kubera iki icambere na mbere nuko we afise amahirwe ko afise ahantu arabira vyigeze kuba nkabijya sivyo iyo aba basi uburundi butari ko burahuze na Tanzania Samia Suluhu vyo mugoye mugabo abarundi barazi uburyo bakemuye mu kijya kibazo kikarangira nibwo na Samia Suluhu agomba guca abikoramwo kandi ndahamya yuko abarundi bamuri hafi cyane gose ngira ngo mwarumvise mu ijambo son excellence Evase Ndayishimiye yashikirije igeragiye kumukeza cyangwa se kumushigikira Samia Suluhu umunsi wo kurahira yarabasezerana y'abatanzania yuko uburundi bugiye kubafasha ubufasha n'abarundi bagomba gwa Tanzania ntabwo buri kure n'ubu ni bure kure nibi nijise kubereka ingene bakenyura hama ibintu bikaja mu ngiro ahubwo gusa munkundiye twarangiriza ngaha kubera ko sinkunze gukora ibiganiro birebire cyane yego ndafise byinshi novuga kuri isuje yego ndafise byinshi aha ncambone ingene mundi byakurikiranye ncambone ingene abatanzania none bagiye kwicwa abatanzania bagiye kwicwa biteye ubwoba yego na killing machine bagiye kubica ku buryo abatanzania tugomba gutangura kwakira impunzi mu Burundi z'abatanzania kuko no muri plan zabo bafise nuko badestabiliza Tanzania kugira ngo abene gihugu bahungire mu Burundi bace baprofita kuronka ingene muri zo mpunzi bashiramwe abantu babo baze bazanye inkoho yego hakumwe babikora muri Kongo kandi byabaye akamizwe n'ingoma abakongomani barahunze bava za Bukavu za ande bahungira mu Burundi izimbwebwe za Saramwe zishamwe abantu babo bahungana inkoho n'ibiki tusa barabaye neutralize mwibanga ntangere ibi byakagomba kubabera ikigwa mugabo ndabona umenga nabo wapi amatwi ari mu rupfu ntiyumva kabisa ego reka ndagushimire cyane ko bimwe na bimwe ugiye uratwereka nk'imikenyuro cyangwa se nka bimwe abatanzania bokorera ko kugira ngo bashobore kuba bogarukana kagateka kabo ya ndagushimira nanje mutangaza makuru ushimye kabisa gashimye nabadukurikiranye neza cyane ko nabantu bagaciro cyane gose uziruka kubashimye yego ni ndimba mutima cyane n'abashimira gose kuko ntibahengeshanya kubana natwe mu biganiro genda bitandukanye niyo tutaba turi kumwe n'umusesangozi no mu bindi biganiro mukora partage kugira ngo benshi bashobore kumenya byinshi commentaire nico kibona twabasigiye murabizi ukeneye kuja muri ma groupe ya WhatsApp kugira ngo uzoronka amakuru byihuse iri imbere ya ikra yawe uzozibona MC Benita yari muri kumwe na musesangozi muri studio zacu reka ndabashimiye cyane naho butaha mu bindi biganiro ciao ciao